nagabanye ubujuju rero twebwe nta promotion y'abanyarwanda dukeneye mu Burundi nkuko natwe batayiduha General ku gikorwa akora ntiyarakwiye kwitwa umuntu yafashe amafoto bayamuha mu marundi bayamuha mu manyarwanda canke n'amadolari General nta madolari bamuha abanyarwanda urabazi wowe wabwirwa ku matwi ntabuzi Demana akajagarara gafise ariko nagomba ndamubwire nti Demana aramaze gukora ikosa rikomeye cyane ryo guha promotion indirimbo bitwa Fudo Demana yoduha sheke canke yoduha imikashi yahano yoba yararunka amahera na Bruce Melody canke Element Ere canke bahagarariye kijya gikorwa canke bari bahagarariye kijya gikorwa bavuga ati twereke Demana yo twereka muri WhatsApp message baba yagana baje baririmba nta muzika mu Burundi bumviriza mu kabare nta muzika mu Burundi bavugiriza mu mashow ni mu cyumba umunyarwanda muzika mu Burundi arawumva akawumvura ryoshe akashagenda mu cyumba agacomeka flash nimbuzi yuko atanzara office wara promotinze igikorwa cy'inyuma y'igihugu twereke sheke cyangwa twereke WhatsApp twereke limikash ko bakugiriye depo twereke Western Union ko bakushiriye k'amafaranga tuvuga ati wari mu kazi ko atari inzara ko yari mu kazi nabitwereke yeah. Yes sir, it's your boy AMOS, the one known in town nkuko mubizi. Iyi ni Bande USA Media. Rero uno munsi tukaba tuje mu yindi mpwemu, tukaba tuje n'ayandi mateka, tukaba tugiye kuyaga nkuko mubizi. Iyi buja flavor yuzuye ama insolite, ni kuko yuzuye ibikorwa byiza ba artiste bacu. Umutumire kandi uno munsi akaba ari MC de la Capitale, katumwakire aramusaba abakunzi bacu kandi cyo tugirwaho dushishura kabisa. Karibu cyane. Yes my people muraho murameze neza mukomeye ewana jemeze fresh kuri kwa kundi nyene hahandi nyene murabizi ewana no musi ngarutse mu yindi shusho mu yandi mateka kugira ngo tuyage hari ibintu bimaze imisi bikenewe yuko twobivuga ko abafana mukeneye kumva umuco iyo byavuye naho bigeze today ndi kumena AMOS the one known in town Mabine imbere blada yes nyene ugiye kubiraba iyi buja flavor uko bukeye uko bwije ivyaro no munsi hiyongera ko ibindi vyejo tugiye kuraba rero situation ubuheruka twari kuri content ya Brarudi ku bantu bashoboye gucaguka ku baba brand ambassador canke abazoherekeza ambassador ya music none ubu naho rero hamaze imisi hari ingendo z'aba artiste batandukanye bava mu gihugu bagenda hanze hamaze imisi hari n'ikindi gikorwa c'abaturanyi ngaho hakujya cyashoboye gukorwa bikiza ngaha mu Burundi ariko cyakozwe n'umuntu umuririmbyi nyene w'umubambe mu producer novuga mu director w'umurundi ariko kiza kwitirwa abanyamahanga urumva ariko nyene hakaba n'iyindi ntambamye vyitwa yuko kijya gikorwa cyo cyararanguwe promotion ikoregwe mu Burundi tutaraja kure tuvuge menshi hariho n'urundi rugendo rw'abaririmbyi batandukanye ndavuga Safi ndavuga Easy Boy mutama wobo hariho n'umukomedie gasore comedian abarizwa mu gihugu cy'Ubuganda reka rero tugende intambwe kuyindi duhere neza kuri iriya ndirimbo ntitwiruka turanayivuga n'izina kubera ko ntibarishe ngo kugira ngo rishobore gukora ntuze ya promotion sivyo indirimbo iza gukorwa na General ari kumwe na God director ujya mu director wo mu Rwanda ariko nyene director mukuru biza kugaragara yuko yari director John Erard ariko mu nyuma indirimbo irangiye acahabwa igrade shaho ya DOP director of the photography yemeza yuko yawe yafashe gusa amafoto atagiye kuri kamera ngo abe director cyo bintu ravyumva gutese bwa mbere na mbere sura ndamusaba abakunzi banje ndetse n'abakurikirana no TV online vuge ni ndabakunda cyane kuko mwino minsi uno mwakino twiyemeje no kubashitsa gushika kure hashoboka no gushigikira ivy'iwacu ugiye rero kwijya ndirimbo ariho benshi batayizi ariko bumvise irikira muga bivanye n'imbuga zo mu Burundi irikira cyako indirimbo yitwa Fudotwa ya Element Ere ayikoranye na Bruce Melody nujya muri rimvyi hundi je ntawenzi kuko bera indirimbo je ntawe nigeze nitaho nta n'impamvu yo kwimenya kwitaho dufise abana b'igihugu barakora amateka nta n'impamvu ijya ndirimbo jewe nta niyo narinzi gusa indirimbo narigeze kubona kuri story ya Element ivuga yuko indirimbo ari indirimbo bakoranye na Bruce Melody hari aka video kigeze kwa gasohoka ndakabona
kapostinzwe na Element R bari kumwe na Bruce Melody njya wundi muririmbyi bayikoranye muri ego ndavuga nti indirimbo ubona igomba ikogwe mugaje ntabwo nigeze ndayitaho indirimbo biza kuboneka mu nyuma y'iko yakozwe n'iki n'umurundi abari bagiye gufata amashusho general ahubwo ahabwa intebe y'imbere bya mupapa ariko arakora cyane ariko arakora akarera aragafisa ariko kuba yaragiye gukorana kijya gikorwa tutaragera kure mu nyuma amaze kubona yuko bamwanditse ko director of photography hari nidogo yashoboye kugira cico no mubwira generale no mubwira nti kuhaje taraniye wiwe nta umuntu azokwaka amateka yawe ntazokwaka ariko hariho n'ukundi kuntu ari karabeshwa ari karahendwa bakamuhendereza nyene utuntu tudene navuga yuko ari imbombo mani kubera iyo ubanze kuba ufise talent mu kintu uri ufise confidence y'ibyo uri kurakora hari ukungera uco biha agaciro uco biha agaciro atari wari we wese aza kukuprofita canke aza kukuexploiter mu iyo mpano yawe kugira gukoresha sinibaza yuko mu masezerano harimo yuko bazoca bamugira ntuze ya director of photography umviriza AMOS we tumaze gukorana kesho uranzi hano ndamenye hani muhira no kuvuga ingorane ya mihari ntituratahura eske abanyarwanda tureke ibintu twinjira mu bintu birebire eske mu muziki barakunda umuziki w'u Burundi barakunda iterambere ry'abana b'igihugu ibyo urumva ibyo ntitwona vyitega kandi ntitona bishira no mu mutwe kuko ugiye kuraba ni babanze kwanza ukukwe abategura ama event mu Burundi batumira abanyarwanda bakaza bakayora ama miliyoni ikintu novuga ko bo ntibari umenye yuko nta muntu uze ya investisa mu muziki w'u Rwanda arigera atumira umuririmbyi w'umurundi na promotion tukora nga mu Burundi tunayingana sawa nagomba nkubwire nti rero hajya ari ibintu byinshi abafana b'umuziki w'u Burundi bataratahura kandi hariho n'ibintu byinshi natwebwe dukora ibintu bya promotion tutaratahura hariho n'ibintu byinshi baririmbyi bonyene bataratahura hariho n'ibindi bintu byinshi bajya ba director ba general yuko barasohoka bataratahura unyumvirize AMOS no kuvuga mu Burundi general afise izina rikomeye afise agaciro twebwe abarundi twamuhaye bivanye n'ivyo akora n'ibikorwa ari karakora kandi bivanye n'agaciro twaje kumuha general vyatumye n'abanyarwanda bagira ubwoba bamaze kubona tuno muntu rero ashobora kudutera agatera abana b'igihugu nabo bari ku kivi mu Rwanda sivyo ati rero baravayo mw'imisi bakaza kumurondera sawa ati rero we kujya kumurondera rero murabe neza ntabwo ari iterambere ry'igihugu ntabwo ari tembera agomba guha general murabe neza ko atari kumusubiza hasi mutigute general twebwe bivanye n'agaciro twamuhaye mu Burundi n'umuntu yarakwiye kuba zinje n'umuntu agiye gukorera ikikorwa umurundi avuga ati umurundi agiye gukorera igikorwa ukiri ngaho nyene ubu uko bikorwa ari karabakorera bamuhangara general ku gikorwa akora ni yarakwiye kwitwa umuntu yafashe amafoto bayamuha mu marundi bayamuha mu manyarwanda canke n'amadolari general n'amadolari bamuha abanyarwanda urabazi wabwirwa ku matwi ntabuzi nako navuga nti rero bivanye n'agaciro twe mu Burundi general twamuhaye tukamuha agaciro tukamuha icubahiro mu banyagihugu tukamuha icubahiro mu baririmbi kijya cubahiro twebwe mu Burundi twamuhaye abanyarwanda ko baragerageza kukimwaka no kuvuga tumuzi nka director ariko ubageze ku rwego rwo kuba ntuze DOP umuntu afata amafoto umva gufata amafoto ajya amafoto aza kugaragaza yuko abantu bari muri location ahantu kanaka ariko mu gihe twe twamubonye yuko ari we yari kuri ntuze kuri main camera ari para direct niwe yarakomeye imbere y'igikorwa niwe yanagikoze biranaboneka muga cugendo bagaciro bamuhereje bisigura yuko twagaciro tumuha mu Burundi bako baragerageza mu Rwanda bakamwaka wihoje n'ijya ndirimbo hari utuntu umuntu baba bamuziko hari ama move ubona mu ndirimbo ukabona tubuni general muga kuba twarabonye rijya zina DOP indirimbo kashiza kwitirirwa undi mu direct abwo ari kintu ntararaba neza mwiya ndirimbo fudotwa abwo harano ntararaba mbega ijyarogo ya general ririmo urayirondera mwirabe je maze kumva nivyo nta niyo ndaraba cyawumva rero ico ni kibazo rero aba rero byari bikwiye yuko abari ivyo mu Burundi ndetse n'abantu bakunda umuziki mu Burundi ko bomenya agaciro twe dufise bakamenya no kubana n'undi muntu bavuga ati utambara na mukeba ntakubita urugohe hariho kungene umwana wawe nimo mwaruriye ku nkoko umubanyi ukaca umwarurira ku isahani y'idisi urumva nyene uko mu mutwe biba bikwije mu mutwe nyene uba wayumviriye neza no kuvuga ico kintu vuze abeshi ntibagitaho mugana ikintu kizima ariko kandi tugaruke ku ba promoters
aba promoters hari ukungene twebwe tuba dufise pouvoir yiwacu aya ma media online twiyemera tuba dufise iyindi pouvoir rero iyo dufashe ikintu tukagishikira tukagihuriza ko twese nta mpamvu kitagera kure rero datangazwa n'ukungene dutanga promotion ku bintu bitari n'ivy'iwacu kandi ngaha twe mu Burundi dufise byinshi bikenewe yuko twoduza tukavyereka makungu abantu mw'imisi mazi imisi numva bitwa ngo ni ba Maconco abandi ngo abandi nkumva ngo ni bantuze ya aba komisioneri izo wewe yaciye abana izina ry'ubukomisioneri urumva rero kandi ibyo byose bica bigaruka rero kuba director kuko nta muntu yabaye umukomisioneri atari baba atari umupromoter bajya abantu bariko baravuga yuko ari abakomisioneri ari ba Maconco je ndemeza neza ijana kwijana yuko bariko bavuga aba promoters ko hariho pouvoir bahaye ibikorwa by'inyuma y'igihugu ivyo ngaha mu Burundi bitariko biraro my brother nturinde guca kure ngo turinde gucariya inda bayimenera ku rukumu sivyo reka guca kure ndetse ko gombe uvuga Taylor 6 demand nyene urumva niwo muntu ngaha dufise ari karatera akajagari kandi twavuga yuko ari karateranya ari karate ugiye kubiraba ubumwe hagati bw'umuziki w'u Burundi n'abanyarwanda bwamyeho urumva bwamyeho bakuva kuri ba Kidumu baja mu Rwanda bafizo n'abasatwiruka muri ya myaka ya 2013 2014 niyo bari ku bikorwa vyiza urumva ariko ubwo bumwe bwagiye burahera buke so none ubu bute bigarutse aba promoters bavyivangemo baze kwitwa ba Maconco baze kwitwa ba komisionnaire ni giki demana yoba yarakoze gituma ahabwa ayo mazina my brother demana Taylor 6 demana aka umushinga amateka ubu yitwa colonel simbizi ni waheruka kuvuga ngo wari yo buki bwifunde ngo mumugirane Taylor 6 demana ageze ko babone 1660 bimukwikirana vy'abantu kandi baje 1660 bamukwikiranye bivanye na n'ibikorwa vyiwe mugasi bose surukundo demana akajagari demana akajagara aragafise ariko nagomba ndamubwire nti my brother demana arafise ikosa rikomeye cyane yakoreye mu gihugu Burundi kuva jena kinjira mu bintu bya promotion demana aramaze gukora ikosa rikomeye cyane ryo guha promotion indirimbo bitwa Fudoto siyo makosa yonyene afise kuva aja muri industry demana je kuva n'ibindi byinshi yagirizwa mu muziki w'u Burundi yakora amakosa hariho ubumwe twagombye guha igisata ca promotion mu Burundi mu bintu bijanye n'aba promoters uti gute twagombye kwirukana inyamahanga twagombye gukundisha abafana b'umuziki ndundi umuziki wacu kurya twakunda kera bacanco hamisi twagomba ko ariko bakunda baririmbye bacu indirimbo gukorera promotion Fudoto ikosa rihari niki oya none umuntu w'inyuma y'igihugu cyangwa umunyamahanga wari we wese aguhaye ikiraka nk'umupromoter utegeza kugikora kuko uburi ku kivi hajya nawe yabonye agafaranga cyangwa bakamumenamo umufungo avuga ati je promotion ndayitanga ndaza kubikora ingorane demana yo duha sheke cyangwa yo duhari mikashi yahano yoba yararunka merana na Bruce Melody cyangwa element ere cyangwa bahagarariye kijya gikorwa cyangwa bari bahagarariye kijya gikorwa bavuga ati twereke demana yo twereka muri WhatsApp message baba bayagana baje baririmbye none urumva ari yadukiza akabaha nuze ya promotion cyangwa akabaha power play nyene ikomeye demana ko yemera natwereke WhatsApp yiwe avuga ati jewe barandishe ntegereza promotinga ndi kukazi je nimba baramurishe demana hana neno lolote yo kuducanganya wapi mugabo nakubita ga screenshot basi atwereke yereka abafana ati jewe ndi mukazi nibwo muri ko muranyita Maconco muri ko muranyita umukomisiyoneri ndi kukazi bampaye ikiraka ndiko ndakora abanyarwanda baramaze kubona neza yuko twabarenze cyangwa twamaze kubirukana mu gihugu cy'u Burundi muga kubera ubwenge bafise bakiko barondera guca muri twebwe niba baduhembe hari ukungere kwa tumaza amezi twarugaye imbibe urumva ariko ubu bariko bavuga yuko aba promoters ari bo bafise ya mbere mu kuja kugururira imiziki y'inyuma y'igihugu nimba batabona abaririmbyi b'u Burundi cyangwa niba batabona aba promoters cyangwa niba abafana b'umuziki b'u Burundi batabona uko twari twugaye mu Burundi niko no mu Rwanda batwugariye ariko nyene ibikorwa twavuga by'abaririmbyi nibyo bituma imipaka yugagwa
wibuke kuva rujya rugamba rutanguye twarabonye Dramati aduha hit zimeze neza cyane gose twarabonye D1 abyifatamo neza turabona n'abandi bamukikuje ba Air Pro turabona n'abandi ba Linoji n'abandi ba upcoming bariko bakora imiziki myiza ituma twibagirwa za nyamahanga ariko ubu gute indirimbo nka Food motife ngo nuko ikozwe n'umudirector wiwacu urumva birarenze ngo irakaze mu mabisi yose ikagumisirikira ivyo nibiki nukuri kw'Imana ndagomba ndakubwiza ukuri murevye ko Food yafashe mu Burundi yarakubesha Food yafashe ariko bace birengagiza ijya Food ni 100% Rwanda urumva n'abanyarwanda bayirimo sivyo kubera iki indirimbo Dramati yagiye gukorana na Chris Easy itahawe power play nkuko iyindi Food urumva muri ntuzeya Dramati na Chris Easy turafise mu ishusho y'umurundi wiwacu iyo okuronka promotion ni ikintu gisanzwe kandi irabikwiriye urumva ariko kiriya gikorwa ute cyakiye kuronka power play nukuvuga nakubwiye abanyarwanda baradufise abanyarwanda bafise umva nitwe tubiteza ariko nitwe tubaha ikaze tukuvuga papa reka jewe ngira sigurira abarundi ikintu kijanye abanyarwanda no mu Burundi muno mwaka wa 2020 mu Burundi twarugaye turavuga duti twebwe nta munyarwanda dukere ko asubira kudutera mu bintu bijanye n'uburufa mu bintu bijanye n'ibiteramo mu bintu bijanye n'indirimbo kujya twugaye mu Burundi mumenye ko no mu Rwanda batwugariye muti gute ngoma ndakubwire Marvin Smith baragiye ba Dramati baragiye bakoze amantuze ama media tu ariko nitwigeze tubona nkuko bagaragara nga urazobona umuririmbyi cyangwa umuntu wari wese byitwa yuko avuye mu Rwanda nibwo yo bari umunyagihugu aje muri business ziwe ngaha uzubona ama media yose yirutse kuri airport ngo tugiye kwakira nk'umuntu mu kazi ngo iki niki bijya bintu nubugugu papa ngira ndakubwire rero papa ingorane ihari nayo murabona umuziki wo mu Burundi umaze gusoka ande 2023 n'umuziki wo mu Rwanda umaze gusoka ande 2023 mu Burundi nto tumaze kuronka hit mwiki gice cyambere cy'umwaka mwaya meza atandatu aheze ngira ndabivugira imbere ya kamera mu Burundi niho dufise mu Burundi no mu Rwanda mu Burundi niho dufise hit so mu karere shaka ndekubwire hit imwe dufise mu Burundi atanande hano none mwaka izabiri taboneka muga abanyarwanda kujya kuntu bumviriza umuziki wacu mu cyumba nta muziki wo mu Burundi bumviriza mu kabare nta muziki wo mu Burundi bavugiriza mu mashow ni mu cyumba umunyarwanda umuziki wo mu Burundi arawumva akawumvura ryoshe akacagenda mu cyumba agacomeka flash twenga hano muri bisi cha dukubita twebwe no kuvangira umushoferi afa kumva nakayasohoye kasha tugenda tukavuza ndetse tukanayikundisha n'abasheri bacu ngo no kuvuga namandabwira Ndagomba kubwireni mu Burundi tufise hit imwe kandi bwacu zose kuyironka yo mu karere ya 2023 turafise ngangari ni hit ikaciziherekezwa na za Dramati dufise itampolize kacha tuza tugaherekezwa na Legend ya Linoji ukacuzuka tugaherekezwa n'indirimbo z'aba Marvin Smith ba D1 izo n'indirimbo zose zizinyuma ya ngangari nziza kwakwiya ibikorwa bizima mu Rwanda barasohoye indirimbo mugabo nta ndirimbo nimwe izisumba ngangari mu Burundi ngomba ndakwaze rero wenye nece ndakubaza ariko ngo mumbwire umunyarwanda bigeze ubona posting indirimbo ngangari ntawe ariko twe twiruka turazipostinga abaca mu Burundi urumva nyene hari aba promoters bonyene ubwabo baba bafise ndavyita inzara ni inzara ndavyita kwikundwa kaza inzara kugomba kurondera inzira donc kurondera inzira ya hafi nawe bamenye inzira za promoter azi yuko ya promotinze igikorwa cy'inyuma y'igihugu akaba avuga ati jewe nta nzara mufise nibwo muvuze ati ngo ba promoters b'u Burundi rufise inzara nimbuzi yuko atanzara ufise wara promotinze igikorwa cy'inyuma y'igihugu twereke sheke cyangwa twereke WhatsApp twereke limikash ko bakugiriye depot twereke Western Union ko bakushiriye k'amafaranga tuvuga ati wari mu kazi ko atari inzara ko yari mu kazi nabitwereke nagabanye ubujuju rero twebwe nta promotion y'abanyarwanda dukeneye mu Burundi nkuko natwe batayiduha ariko noneho turekanye n'ivyo bikorwa reka tuvuge ibikorwa bimaze imisi biriko birakorwa n'abana b'igihugu Dramati yaragiye mu Bubirigi aragenda mu Bufaransa ibikorwa biraba byiza cyane biriya bikorwa ugereranije nuko twari tumumenyereye ku butaka bw'u Burundi uburemere bwari he
my brother Dramati ari the first gushika mu bihugu vy'i Burayi ari the first gukora igiteramo mu mahanga gushobora gutanga vibe gushobora gutanga umunezero nubwo hari haguriye abarundi wogenda gusesangura neza ntitwabura n'abazungu baje gushigikira Dramati barimwo bategezwa ko bamwe nyene kuko abarundi bari bahari bafise inshuti zabo z'abazungu ni ngombwa my brother Dramati twomukeza twavuga duti ku ruhande rwiwe no ku ruhande rw'igihugu yaserukiye igihugu neza yaragerageje gutanga vibe yaragerageje gutanga umunezero aba diaspora bari bakeneye abazungu bashoboye kuza kuraba ibiteramo yakoze yarabikoze donc mwarabonye ko no mu Burundi amapage Facebook twaragerageje kumushimira twarasupportinze Dramati beze yarakwiye Dramati DJ Paul yarakoze uko ashoboye Dramati tuvuga ati big up sana DJ Paul uri kura supportinga impano z'igihugu uri kura supportinga Dramati ugwaruka rw'igihugu kabisa abafana b'umuziki ndundi baragushimiye aba promoters nta muntu umwe nigeze mbona akuvuga fongo wavyigenjejemo nabi brother courage big up sana courage pour votre tara ni wawe n'imbere hazoba heza tugukeneye mu minsi tugukeneye muri za nkino zikomakomeye muri nk'ubu tubona muri Champions League batumira ba Bande Boy ni wazo kugura Champions League ya Manchester City na Inter de Milan mu minsi tukeneye andemere basi 26 muri Coupe du Monde tukeneye Dramati basi atuguriye Coupe du Monde byose birashoboka mu gihe twebwe aba promoters twabishizemo ishaka atagwa nka tanzigo dukakundishe iby'iwacu abene gihugu dukeneye Dramati dukeneye D1 dukeneye Mokenzi dukeneye Arvin Smith Big Fizzo dukeneye kubona ba Kidumu dukeneye kubona amadrapo n'imiburi basi muri kubona amadrapo basi n'iburi basi muri kana amadrapo y'igihugu umuziki usamira na kandi indirimbo ya Satbi yarigeze kuvuzwa igihe kiraho muri Olympic muri ntuze ya ziriya Olympic ziriya nkino za Olympic zabereye mu Bushinwa indirimbo ya Satbi ari kumwe na Medi ukeneye ba Natasha para boss la boss mbere Natasha mwe muramuzi kuri stage performance ziwe queen of the stage queen of stage stage kabisa abikora neza ariko nyene tugiye kuraba mu Barundi bariko bara trendinga cyane abaririmbyi basohoka igihugu berekeza mu bikorwa by'akazi duhereye kwa Easy Boy Mutama wubuki n'umuntu ubona ariko arabikora neza afise hit nziza kabisa ariho ndakatake bayita ndakatake hariho bujavire arafise kukadirisha bo tuvuga yuko ari karagerageza igikorwa gikurana n'ikindi kwicarika abafana hit after hit ubu tuvuga yuko ariko yerekeza mu gihugu cy'u Rwanda ntabesha ari mu Rwanda ariko nyene agiye mu kazi urumva hari kungene twebwe tushiramo inguvu kugira ngo umuziki ujabuke ariko bikaca biza gufira ku kintu kimwe ama media yo mu Burundi nako twariko turabikora neza ariko promotion irakwira mu gihe tukivangatiranye twari tuguye 100% uburundi tugapushinga aba bategura ama event mu Burundi nibihutire kutuzanira bati ID abatama bakera muri Tanzania batakivuzwa nabo nyene nibihutire kutuzanira abandimbati mu gihe dufise abakomedie nka Babakame tugifise abakomedie nka Ismail Gasore ubabarizwa mu gihugu cy'u Buganda ariko araryohera abana b'u Burundi bari mu Buganda n'Abaganda nitwibagire yuko dufise impano zitandukanye za komedie ukatuzanira abandimbati ukatuzanira abaririmbyi bitavuze bakaza kuyora amanuze uzi yuko rero n'ikindi kintu kimbabaza erega ntibabahemba mu marundi babahemba mu madolari ukibaza none amadolari alikava he amadolari adashoboye guhabwa D1 adashoboye guhabwa Dramati amadolari adashoboye guhabwa naka bakorera igihugu bayistanisha urumva ibi bintu bisigura iki abantu bahitegura ama event vraiment batubabarire bamenye yuko ngaha umuririmbyi w'umurundi ajya amadolari muri ko muyorera abantu bo hanze baza biyorera bagenda umuririmbyi w'umurundi arayakeneye
je nagira mvuge ku gisata ca leta je mvugira abaririmbyi basi yego burya abantu benshi barakunda baratinya kuvuga kuri leta muga leta iyo utayivuze nabi ugatanga ka message kawe mu rufasoni udatukanye barakumva mu Burundi dufise ama evenement menshi aba mu Burundi turafise igikombe cy'umukuru w'igihugu turafise primus league turafise amahiganwa y'abanyeshure muri mu marise communal ama interscolaire donc ivyo vyose ndazi ko leta ibi bifise mu minwe ibizi ukuntu ivyo bintu bisirikira mu gihugu cy'u Burundi ibiziki ukuntu primus league hajya kuri finale hari umuririmbyi yamahagera nico nagomba mvuge leta irafise kumenya yuko hari amafaranga yinjiye muri primus league aja muri leta irafise kumenya amafaranga mu gikombe cy'umukuru w'igihugu yinjiye muri leta arafise kumenya ijya mipirikira bahera mu ma interscolaire arabizi yuko umunyeshuri avunitse avuzwa n'ishuri cyangwa akavuzwa n'ubushikiranganje bw'indero yego sivyo rero nagomba sabe leta uko kuntu ayo mafinara azaraba batumira abaririmbyi nkuno munsi mu gikombe cy'umukuru w'igihugu kiko kibera namba ari muyinga bari kura mu muririmbyi umwe akabanza guteramisha canke inkino zigitangura iyo championnat igitangura akaba umuririmbyi yugurura akaba umukomedie agateramisha abantu kuko ko hanze bagati iganwa ryo mu Burundi Primus League izotangura itariki kanaka bagatumira umuririmbyi kanaka bagatumira umukomedie kanaka erega bitameze uko ucumenga igisata c'imico kama canke ibi bintu vy'imyidagaduro mu Burundi cumenga nta gaciro bifise ngaha mu Burundi cyangwa ukamenga byarirengagijwe ukuntu ariko nyene byari bikwiye gushikikirwa abana b'igihugu nabo bakamenya kungene bagaragara kapisi bagaragara kwa aya evenement y'igihugu niko bigira ubundi bubasha inyuma y'igihugu bakavuga ati nakaramaze rega bija muri CV hari umuririmbyi w'u Burundi uvuga ati naka n'umustar arakomeye gose ariko wagenda muri Wikipedia ukaburamwo n'amateka yiwe yakoze ukagenda muri Google gasacinga bakagoma bakuzanira udu Facebook gusa twiwe leta niyamara kudutahurira ico kintu izoshi ziradutumira abaririmbyi bacu mu mafinale ya Primus ya y'igikombe cy'umugwi muri Primus League zijya nkino za nyuma bakavuga no munsi urunurukino rwa nyuma ku nkino zose zo muri Primus League bavuga ati no munsi hazoba hari naka yuko hazoba hari naka kubibuga byose donc urabona Primus League ukuntu ihera kubibuga byose aba hariho inkino zihabera ivyo bibuga byose bakavuga ati ku kibuga kanaka turungitse muri rimvyi kanaka agenda ryohera abafana kugira ngo barangize iganwa neza naka tubarungikiye umukomedie naka tubarungikiye bakamera komedie tubarungikiye Ismail Gasore tubarungikiye Mutima kugira ngo Primus League ihere munezegwe muryoherwe habeho fair play sukuvuga kabisa nukuvuga ico kintu cyari gikwiye hehe gikwiye gose mu myidagaduro urumva apare ya leta rero hakacabona no mu baririmbyi ndagaruka ku baririmbyi mu baririmbyi abaririmbyi bigira abantu b'abaririmbyi bakanka kwishira mu bintu bitandukanye genda murabe muri Tanzania Diamond Platnumz n'umuririmbyi n'umufana wa Simba ariko nyene tugarutse inyuma gatoya hari naho leta yo birindiriye yuko za Mikare de Musiciens za Coopérative des Artistes Burundi ziza gusaba ati mubona mu baririmbyi dufise hari umuririmbyi mwohi umwanya kazoperforminga ahantu kanaka hari gihe leta ibirindiriye nk'ibyo kandi uretse n'ivyo ntitwavuga ngo nta buryo bwo buhari nta budget leta yo bishiramwo kuko leta yamira umuvyeyi wa bose kandi iri umuvyeyi muri vyose urumva kandi n'umuririmbyi yomenya ati ni ibintu by'igihugu negereza kuhaboneka kujya leta yamayumvira ku baririmbyi b'Urundi n'abakomedie ku rumuri rw'amahoro bavyumvire ko no muri coupe du président bavyumvire ko no muri Primus League no mu yandi mashampiona atandukanye habeho ikintu kijanye n'imico n'akaranga nitwovuga gusa ngo n'abartist turafise n'imigwi ndangakaranga irashobora nayo nyene kuhaba kwa performinga ikerekana ikindi kintu basi akatuma haba n'umurisho mbe umurisho w'ingoma wa muhaba kuri finale y'imikino nk'iyi nigikunda akaza n'umurisho w'ingoma basi tukabereka yuko dufise akaranga ibintu byose bizungurutse kirtire Burundi my brother ikindi naco abari mu Burundi bamaze leta y'u Burundi imaze kutwumvira ico gisabo abari mu Burundi nabo barakwiye kumenya yuko nabo araba brand ambassador y'ikintu kanaka mbega murazi gituma mu Burundi atashika ibintu vy'iwacu babifata minene genda murabe muri Tanzania burya Diamond Platnumz mu brand ambassador wa Simba komeye cyane genda murabe Harmonize Konde Boy mu brand ambassador wa Yanga akomeye cyane
ahantu hose duko biraba Wasafi ni brand ambassador ya Simba ikomeye cyane mu Burundi. Eske kwereke tutokumva Big Fizzo ari umufana wa Vital, hari Vital ibiri abahari agashika kuri stade Vital igomba ikine. Mbega kubera ko tutokumva Satubi ari umufana wa Flambeau de Centre hariya, Flambeau de Centre igiye gurana Vitaro, tukumva ati Satubi Big Fizzo bahuriye muri stade canke nani ba Double J ba Birman Boy bava mu akari yakare bakavuga ati twebwe tugiye kuza duherekeza agafata mu mugongo message ngozi akayamamaza akambara akagenda muri clip yambaye ijezi ya Bakame comedian wa hariya mu karere k'epfo ba Aigle Noir akatwereka Aigle Noir akaza baherekeza aho bagiye hose akagira bagasaba Aigle Noir yazananye na Bakame wo mu karere k'iwabo. Nduko abafana bo mu aro n'umuna abadakunda Vitaro nayo cyerekezwa nani wo mu akarere kawe cyombo ifise basimere gasore uravyumva tukavuga ati ereka hari abantu bakunda umuziki n'abandi bakunda umupira. Ese ko Vitaro igiye gukina bakumva ati Fizzo yaje, ari umuntu adakunda umupira kumva umuziki mugaba kumva ati Fizzo yaje, ngo ni ibintu nyene biba bigenda bihana bica vyatirana. Ni kuvuga Fizzo agiye ku mupira wa Vitaro hari umufana akunda Fizzo adakunda umupira mugaba kubera iki akunda Fizzo ararihitike akinjira karore umupira akongera karabana bica biha pouvoir bose rero barinjiza. Ndagushimira cyane kwakoranye neza, nizera yuko n'undi munsi uzokwita bakamo tukabandanya dushigikira impano ziwacu ivy'iwacu. My brother twagomba tumenyesha abafana b'umuziki ndundi iki kiganiro buri weekend kizokwa makibaho duhanurane dutanga umuco kuba byavuzwe burindwi nibwo ubusesanguzi bw'indwi twa twarangije ibu n'ubusesanguzi bw'indwi uzokwama buhaba buri weekend tukayibahereza tukabahereza show bagatahura ivyakozwe mu ndwi nivyo dutegekanya gukora mu ndwi My brother twakoranye neza nkaba ngomba shimire abafana bino TV online n'abafana banje bo kuri page of Facebook mubandanye mushigikira turabakunda cyane mugira mu mwubahwe. Peace and love.